Ndabaramukije mwese. Vyama bishika ukiyumvira ku bidukikije. Mwijoro iyo witegereje mu kirere ubona inyenyeri. Ariko inyuma y'izo nyenyeri si kenshi twiyumvira ibindi bintu biriyo. Niyo mpamvu muri no video nza gukoresha amajambo nka univers, nature, ijuru canke ijuru n'isi, ibiboneka n'ibitaboneka. Aha nzoma nshatse gusigura iyi nzu twese tubarizwamo ariyo univers mu kinyamazuru. Iri juru rimaze imyaka imiliyaridi 14 rivutse. Kavutse ari akantu gato cyane kangana n'ijisho ry'urushinge, ariko kakomeje gukura gushikaho kiba ikintu kinini kitagira umupaka. Muri uko gukura hagiye havuka amanyenyeri atagira uko angana, haravuka imibumbe ingana n'umusenyi wo ku kiyaga. Hanyuma umwe muri yo uwaje utandukanye n'iyindi kuko wabaye ingovi y'ubuzima. Uwo mubumbe witwa isi. Ugira gatatu uvuye ku zuba, ukaba umaze neza na neza imyaka imiliyaridi 4 uvutse. Abashakashatsi bagerageje kurondera ko hari uyundi mubumbe woba ufise ubuzima mu yindi yose idukikije, ariko nta na hamwe baratora ikimenyetso c'ubuzima. Muri make ubuzima bushoboka ngaha ku isi gusa, nta handi bushoboka, ari naco gituma bufise agaciro katagereranywa. Ariko nubwo bufise agaciro, ikiremwa muntu birasa naho kitaratahura impano twaronse iyo kwisanga kuri uyu mubumbe mwiza utandukanye n'iyindi miliyaridi n'imiliyaridi izunguruka mu kirere cacu. Mu biremwa vyose iyi si yaremye, ikiremwa muntu caje ubwa nyuma y'ibindi. Ibisigarira vy'ibisokuru vyacu Homo habilis vyerekanye ko haheze imyaka imiliyoni hafi 3 uyu mugabo Homo habilis abayeho. Nayo umuntu aciye ubwenge Homo sapiens ari we twebwe amaze imyaka ibihumbi 300 yonyene. Ariko igitangaje, uyu mugabo Homo sapiens homme sage yigira incabwenge agishika ku isi yahinduye umubumbe. Ahari amashamba ahashira ibisagara, ahari amasoko y'amazi ahahindura indimo. Isi yarayihinduye gushika naho atangura kwica ibindi binyabuzima by'inzira karengane, kandi ari byo vyamwakiriye. Ubwoko bw'ibinyabuzima by'ibikoko birenga umuriyoni vyarahasize ubuzima, vyarazimiye burundu. Ibindi bikaba biri mu marembera, harimo ibitagira amagufa, ibinyogomba, les invertebrés, imisiba, ibifyera. Harimo n'ubwoko bw'inyoni, hakabamwo n'utundi dukoko duto duto nk'inzuki n'ibindi. Kukutanyurwa kw'ikiremwa muntu cakoze n'ibitagira akamaro bishobora no kumuzimanganya, bikanazimanganya n'ubuzima ngaha ku isi twahawe nk'impano, na cane cane ko kugeza uno munsi tutazi ko bushoboka ahandi hantu ku yindi mibumbe. Muri ibi uyu muntu yakoze harimo ubwenge bw'ubukorano. Abahinga berekana ko bushobora gushira ku ihereza ikiremwa muntu mu mwaka w'ibihumbi 2100. Ariko imbere yuko uyu mwaka ugera hari n'ikindi gishobora kuzimanganya ikiremwa muntu: ibigwanisho roho nyanganda. Ibi bigwanisho harabavyumva bakibaza ngo ni ibintu bisanzwe, ihibambewe. Ababizi nababaye Hiroshima na Nagasaki mu mwaka w'igihumbi 1945 ku itariki 9 ukwezi k'umunani uwo mwaka. Abari begereye muri ibyo bisagara biyibwira ko ari izuba rikorotse, ariko ntiryari izuba, ahubwo yari amabomba avuye muri Amerika. Byari bigwanisho roho nyanganda byari bitewe aho hantu. Bumvise ubushuhe bupima amadogre Celsius arenga ibihumbi 5. Umuyaga wuzuyemwo amaradiation n'ubumara bukaze cyane bwica ico bugeze ko cose. Byari biteye ubwoba. Mu nyuma yaho, aho kwakura icigwa, ahubwo batanguye gukora ibigwanisho roho nyanganda byinshi cyane. Abashakashatsi b'Abanyamerika bahurikiye muri Federation of American Scientists bavuga ko ku isi ubu hari ibigwanisho roho nyanganda bigera ku bihumbi 12,119. Muri ibi Uburusiya nibwo buza ku mwanya wa mbere bufisemo ibigwanisho ibihumbi 5,580. Muri ibi hari bishika ku 1,710 vyiteguye gukora akazi umwanya n'umwanya.
ibindi bikaba biri muri reserve. Muri ibi harimwo ivyo bise tactique birungikwa hafi n'ibindi bise strategique à longue portée birungikwa kure cyane. Leta zunze ubumwe za Amerika ziza ku mwanya ugira kabiri, bakaba bafise ibigwanisho ruhonyanganda bigera ku 544. Ubushinwa burakurikira ku bigwanisho ruhonyanganda 500. Ku mwanya wa kane haza Ubufaransa n'ibigwanisho ruhonyanganda 290. Hagakurikira ku mwanya wa gatanu Ubwongereza bufise ibigwanisho 225. Hagakurikira kandi Pakistan bufise ibigwanisho 170. Ubuhinde nabwo nyene bufise 170. Israel 90. Tutibagiye na Korea ya ruguru ifise ibigwanisho ruhonyanganda 50. None mu vyukuri turibaza ibi bigwanisho vyose babikoreye iki kandi barabonye ico bishoboye? Barabonye ububi bwavyo ku buzima bw'ikiremwa muntu n'ibidukikije muri rusange. Uko babiteye mu 1945 mu Buyapani niko bishobora kongera gutegwa muri no misi, na cyane ko President Putin yongeye kwibutsa OTAN cyane abanyamerika ati mwibuke ivyabaye Hiroshima na Nagasaki, ati kuko birasa naho mwavyibagiye. Ati nimba mudashaka ko isi hura n'akaga itigeze ibona, mureke kuguma muha ibigwanisho Ukraine gukomeza dutere. Yababwiye ati mwebwe ibigwanisho dufise mwibaza ko tudashobora kubikoresha, ariko mumenye ko igihe cyose tuzoba tuvogerewe tuzokoresha uburyo bwose dufise mu kwivuna umwansi. Abazi Putin baravuga ko atari umuntu akinishwa. Muri video iheruka narabahaye amateka y'ubuzima bwiwe kuva i Leningrad aho yaba mu bukene gushika Kremlin ku ntebe y'umukuru w'igihugu mu mwaka wa 2000. Ubu birasa naho Europe yose yiteguriye intambara. Ubudagi bwatanguye kubaka amabunker, ibi nibizo byo mu kuzimu bubatse kugira bahungisha abanyagihugu babo mu gihe intambara y'ibigwanisho ruhonyanganda yo bitanguye. Kugeza ubu Ubudagi bufise ibizu byo mu kuzimu bigera ku 579, bimwe bikaba byubatswe kuri Hitler mu ntambara ya kabiri y'isi yose, ibindi bikaba biriko birubaka ubu. Finland nabo bagize ubwoba. Iki gihugu nticari muri NATO imbere y'intambara y'Uburusiya na Ukraine. Mu nyuma bagize bati ishwida, uyu mugabo ntawo mwizera, ashobora kudutera umwanya n'umwanya. Bafashe umwanzuro wo kwinjira muri OTAN vyihuse cyane. Mu Bufaransa abanyagihugu nabo nyene batangiye kwibutswa ibibi vya nuclear weapons. Babahaye application mobile yitwa Nuke Map. Iyi Nuke Map ikora simulation ya guerre nucléaire hanyuma ukamenya uko vyitwaramo. Nabo rero ubwo bwabuzuye kuko bo bavuga ko badafise ubuhungiro bw'intambara ruhonyanganda nk'ibindi bihugu nk'Ubusuwise bwo buvuga ko bwiteguye kuva kera. Iki gihugu Ubusuwise gifise ibibanza bihagije kizohungishirizamwo imiliyoni 8.5 by'abanyagihugu babo. Mu mezi adashika 2 Joe Biden asigaje ku butegetsi, birasa naho agira sigateje kibazo isitazopfa yibagiye. Yemereye Ukraine ko azoyifasha kugira ku mpera y'urugamba. Muri iyi minsi yongeje ingufu nyinshi mu gushigikira Ukraine. Yatanze ibigwanisho bishika kure ari navyo Ukraine iriko irakoresha mu gutera Uburusiya. Yabemereye gutega amamine antipersonnel, ibintu byari bibujijwe kuva kera. Ari navyo byatumye Putin yongera kwibutsa isi ati ingaruka mbi y'ibigwanisho ruhonyanganda ntimuyibagire. Ati mbere yuko mufata umwanzuro wo kuvogera Uburusiya mwiyumvire kabiri. Haracariho umwizero ko ibyo bihugu bishobora kwikubita gashi bigasubiza inkota mu bwubati. Niby'isi yipfuza nibyo twese twipfuza, kuko ubuzima nico kintu twahawe nk'impano gifise agaciro gasumba ibindi byose. Ndagushimiye kuba wemeye kubana nanje muri iyi video. Ntiwibagire kwisangiza n'abandi. Ufyonda hari jeme kandi uniyandikishe ahari subscribe canke s'abone.
ufise icyumviro gishire ngaha muri commentaire. Bye.